Twongeye kubaramutsa abakunzi bacu mu izina rya Yesu Kristo mu gihe uganira n'umugorozi Ntirampeba Trifoni abwiriza ubutumwa bw'ivugura n'ubugorozi aburira abantu kugira ngo bitegure gusanganira Yesu. Tugiye kurabira hamwe mbega mu rubanza rwo mwijuru ni igiki gifasha Yesu mu kumenya ivyo twakoze, kuko hajya no mu rubanza rwo mwisi hariho ibintu barabira ko bakaraba bati mu by'ukuri uyu muntu iki cyaha yaragikoze. Uretse amategeko hari n'ikintu kigaragaza ko wakoze ikintu. Dufate nk'ubu bavuze bati narinjiye mu nzu ndiba, bararaba yuko bagapima bakaraba mu by'ukuri yuko ikirenge cyanjye cyahoneyeyo canke nafashe urugi canke umuntu bavuze ngo yishe umuntu bakabona ico kiziga yuko kihari, nico cerekana yuko ubwicanyi bwabaye. No mu rubanza rero hariho ibitabo bigera kuri 3 birabwa. Ubwa mbere hari igitabo marayika yandikamo atihenze igikorwa cose ciza umuntu akora, nico gitabo cyitwa igitabo c'ugwibutso. Muri ico gitabo c'ugwibutso harandikwamo n'igikorwa ciza umuntu yipfuje gukora ariko akabura uburyo bwo gukora, ariko umutima wo kugikora uhari. Igikorwa cose ciza gikorwa kirandikwa muri ico gitabo c'ugwibutso. Hagahaca baho n'igitabo c'ivyaha candikwamo icyaha cose cyakozwe. Icyaha cose cyakozwe kirandikwamo n'icyaha wagombye gukora ukabura uburyo bwo kugikora, ukareka kugikora atari kutashaka kugikora ahubwo yuko wabuze uburyo bwo kugikora. Muri iki gitabo c'ugwibutso dusubiye inyuma gato barandikamo ikigeragezo cose umuntu yashoboye kunesha, barandikamo ikintu cose ciza nkuko twabibonye cyakozwe cyangwa cyifuje gukora. Ikindi kintu Yesu akoresha mu gusuzuma urwo rubanza hariho amategeko 10. Uba abantu banzi ngo amategeko yaravuye n'amategeko musoma mu kuvayo 200 hariho amategeko 10 agize ingoma y'Imana. Ayo mategeko nayo niyo baraba kuko nta rubanza rubaho amategeko atahari. Iyo koze icyaha kitagira amategeko byo kugora kugucira urubanza kuko ata mategeko yisungwa n'ibihano ukwiye guhabwa ingene bingana. None rero hariho amategeko ari Imana yatubwiye yuko anganya ubushobozi n'Imana. Ayo mategeko 10 iyo uyarenze ko nayo ararabwa yuko utayahonyanze. Hariho igitabo c'ugwibutso. Iki gitabo c'ugwibutso umuntu wese yiyemeje gukorera Imana, yiyemeje gukora ivuga butumwa arandikwa muri iki gitabo, ariko ntugumamwo kuko mwumvise ko hasuzumwa ibitabo 3. Iyo mu gitabo c'ugwibutso basanze nubwo wiyemeje kuvuga ubutumwa ariko akabaho ibindi byaha wakozwe urafutwa. Arico gituma bisaba ngo abavuga butumwa natwe dusabwa kwiyeza tukubaha amategeko, tukagira uko amategeko y'Imana avuga, kuko bitagenze uko muri ico gitabo turafutwamo. Mwiherezo ry'umuntu bararaba yuko ibyaha byose ko wavyihanye none ukimurirwa mu gitabo. Muri ico gitabo c'ubugingo bararaba yuko ibyaha byose wakoze mu gitabo c'ugwibutso handitse ko wavyihanye, ugaca wimurirwa mu gitabo c'ubugingo ku mpera y'ubwo bugingo bwawe. Rero icitonderwa nuko muri urwo rubanza amazina amwe ararekwa ayandi akemegwa. N'icyaha ko bari gatoyi urakugwamwo mu mubare wabemewe. Nukuvuga bararaba ukwizera kuwo muntu, ibikorwa yakoze, ibyaha bitihanywe ngo birekwe, abatsinzwe n'icyaha kimwe nabo abo bose barafutwa mu rubanza. Mu majambo make hasuzumwa igitabo c'ugwibutso candikwamwo ibyaha c'ubugingo, amategeko bakayasuzuma, basanga hari icyaha utigeze wihanwa ugafutwa mu gitabo c'ubugingo. Imana rero iduhe kugira umwete wo gukora ibyiza gusa, kuko bitagenze uko tuzosanga twarafuswe mu gitabo c'ubugingo. Yesu yavuze ngo ntimunezerwe nuko mwirukana amadayimoni. Yari kwabwira abigishwa biwe bari banezerwe ko birukanye amadayimoni, atariko munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Nakwe Imana idutabare tuyandikisha mu gitabo c'ubugingo kandi duhe ubushobozi bwo kuhigumamo mu izina rya Yesu.